afite inyota. Hari utundi uyu mugore yarari atari paravuga, kandi hari n'utundi Yesu yari asanzwe ari. Amen. Kwari kwanatumye ashika mu isi. Uko uyu mugore yari yirengagije, yari asanzwe afise umuganda w'abagabo ngo bari bangahe? Numva rero ko mubuze namwe. Kristo Yesu abane natwe twebwe twese. Amen. Nuko bamaso dusome amajambo y'Imana muri iki gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gice cya 4. Turasoma uriya murongo wa 13 dushitse hepfo 15. Tumubwizwa bwanditswe na Yohana mu gice cya 4 murongo wa 13 haravuga ngo Yesu aramwishura ati, unywa kuri ayo mazi wese azosubira kugira inyota, ariko unywa amazi nzomuha ntazosubira kugira inyota nava gushitsa ibihe bingana gute. Ariko amazi nzomuha azohinduka muri we imbizi z'amazi yiburuka, azana ubugingo budashira. Umugore aramubwira ati, mwami, mpa rero kuri ayo mazi sinzogira inyota, kandi sinzogaruke kuvoma ino hose. Mu gice c'indwi c'iki gitabo nyene, mu gice c'indwi dusome uriya murongo wa 37 ndanzi y'amajambo ndavuga ngo inzuzi z'ubugingo. Nuko ku munsi uherukira ya minsi mikuru niwo munsi uruta iyindi, Yesu arahagarara arasemerera ati, namba hari ufise inyota naze
kuri jewe akora iki? Anywe. 3:8 yacavuga ngo unyizera inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba ziva mu nda yiwe nk'uko ivyanditswe bivuga. Bana nishimwe cyane. Naya majambo y'Imana tumaze gusoma hano muri iki gitabo kimwe n'isezerano rishasha, ariko mu bice bibiri, kandi hanavugwa n'inkuru zibiri zabereye mu bibanza bibiri, ariko muri izo nkuru naho byabereye muri ibyo bibanza bitandukanye, ikinezereye kirimo ca mbere ni ijambo ry'Imana. Ikigira kabiri nuko aho hose Yesu yagiye agarukamo. Amen. Yesu avugwa muri iyo nkuru y'Isamariya, kandi yongera asubirana avugwa no muri iyo nkuru y'ibyariko birabera i Yerusalemu. Bisobanura iki? Uko yarareje n'uyu munsi n'Imana, n'uyu munsi araha, n'ejo azoba araha gushika inzamba ivutse. Witegure no guhura nawe. Ageze i Samariya, bari mu rugendo n'abigishwa biwe, kuko bari bambaye umubiri, baca bafata igikorwa cyo kuja kurondera ibishobora gutunga umubiri. Ariko Yesu nkamwigisha, caguma yicaye kuri iryo riba, nabo baca gukora ico gikorwa. Araho niho haca haza umugore w'umusamariyakazi, musanga kuri iryo riba. Yesu amwitegereje, yumva hari ico yomubwira, kandi nawe waje uno munsi hano hari ico Yesu agomba kukubwira. Witegurire kuyaga nawe. Amen. Amubwira ngo mpase amazi yo kugira yo kunywa. Jambo kiza cyane, jambo ryo gusaba. Ndakunda Bibiliya, birivuga ngo musabe muzogira. Aho ni ku Mana. Ariko Yesu muri uyu mwanya naho yarasabye, ntiyaciye aronka ayo mazi yasabye. Mugabo uyo mugore mukwanga guha amazi Yesu cyane mu kurwanya ico gisabo ca Yesu, catangura kuzana rero impamvu. Muri izo mpamvu hari impamvu ya mbere y'ico uyo mugore yarari n'ico Yesu yarari. Turiko turajana ico uyo mugore ari n'ico Yesu ari. Ico uri kiriho n'ico uri yari kiriho, n'ico Yesu ari kirahari.
amubwira ngo usaba amazi ute, kandi jewe ndi umusamariyakazi nawe ukaba uri umuyuda. Uko kwari ukuri ko mu buryo bw'umubiri. Mana idufashe. Ukuri ko mu buryo bw'umubiri ntawe ugukuraho. Oya. Turiko turajana. Ariko hari igihe umuntu ahagarara kuri ko mu buryo bw'umubiri yirengagije ukundi kuri. Icyo uyo mugore yari yirengagije ni ukundi kuri kutari uko kw'iyo mpamvu ariko arazana. Nako nukuye. Hari utundi uyo mugore yarari atari paravuga. Kandi hari n'ukundi Yesu yari asanzwe ari. Amen. Kwari kanatumye ashika ku isi. Uko uyo mugore yari yirengagije, yari asanzwe afise umuganda w'abagabo. Ngo bari bangahe? Ntabwo rero ko mubuzi namwe. Ibyo hari uko byaca bimugira. Turiko turajana. We avuga ngo jewe ndi umusamariyakazi. Ariko kandi uce wongera ko w'abagabo hari abavuze ngo benshi. Hagiye Yesu adaseruka kijya giti kiri cyari kurenga. Yesu ni mwiza. Amen. Hari igihe hashika ahantu kugira ngo bigarukira aho nyene. Bigiye kugarukira aho nyene. Icatumye aca i Samariya kwari kugira ngo kijya giti kiri kigarukira aho nyene. Ico nikindi yarari. Yesu nawe ico yarari cyari cyaramuzanye. Yari umukiza. Yari aje gukiza abasamariyakazi b'abagabo bangana iki? Benshi. N'abandi mu byaha bitandukanye. Mana nishimwe cyane. Ico cyari kimwe mu mpamvu yazanye. Yamubwiye ngo none ukuva ikiyago cyarashishikaye. Mu nyuma uyu mugore acabwira Yesu ngo none kwataco kuvomesha ugize ufise, kwataco kuvomesha ufise. Yesu ni Yesu. Haleluya. Byose ufise n'ivyiwe. Amen. Kubushobozi n'ububasha bwiwe. Ujya mugore yishimira canke yavuga umubindi wo mu buryo bw'umubiri. Kandi n'amazi Yesu yari kwarasaba yari inzira gusa y'ingene ashika kucagomba. Iyo tugomba, iyo Yesu aturondera aca mu buryo bushobora gutahura kugira ngo bikunde muze guhurira mu buryo bw'impemu.
Aleluya. Hari n'igihe aca mu buryo bw'umubiri akagomba mbere akanaguha ikizogucisha bugufi, akaguha ikizogucisha bugufi. Namba ari indwara, namba ari umubanyi ameze ukuntu ahiritse, namba ari n'umugabo, namba ari n'umugore, namba ari n'umwana, hari igihe bicaho nyene kugira ngo bizokunde uwuruke. Yesu mubiriza inzira zigwe zirenga, igikuru nuko yashobora gushikira ubugingo bwacu. Aleluya. Imibindi w'amazi y'umubiri uyo mugore yishimira byari bito, kandi waba n'umubindi w'umutima wiwe nawe nyene wari wanduye. Muririmbyi aravuga ngo mbu mugende ujana amazi hehe ahiwe. Ahandi avuga ngo nk'umubindi wawe mwami ugunyujwe, maze uhejeje ucusukamo muhemu wawe yera. Ikigira gatatu yamubwiye ngo reka iriba riri hagati ni rirerire, ni rirerire. Ivyo vyari ivy'uyo mugore. Kwa Yesu nta birebire bibaho. Oya, arashoboye. Amen. Icanyuma yamubwiye ngo none wewe uruta sogokuruza wacu Aburahamu. Abandi yabishuye ngo uyu atarabaho, jewe nariho. Mbira ndakubwira, nta mvo n'imwe yotuma wanka guha Yesu ubugingo bwawe. Avuga ngo mpagaze ku rugi, amen, ndaramukije. Umuntu niyumva ijwi ryanje niyungurure ninjire dusangire. Ikirango gishishikaye niho rero Yesu yaciye amubwira ry'amajambo twasomye, amubwira ngo unywa kuri ayo mazi wese ayo unyimye azosubira kugira inyota. Nico gituma iminsi yose igituma kijya wanka gutanga, kijya wanka kuvako, kandi Yesu avuga ngo kizane kireke, igituma iminsi yose inyota yacu idahera, waranse kwishikiriza umwami Yesu. Acabwira ngo ariko unywa amazi je ndamuha ntazosubira kugira inyota ukundi. Amen. Ikindi gihe rero acaduga i Yerusalemu Yesu, hari mu gihe cy'iminsi mikuru cyangwa umunsi mukuru w'isago. Wari umunsi mukuru wahimbazwa n'Abayuda, aho bibuka imyaka 40 bamaze mu bugaragwa, baba mu mahema bashingura.
uyu munsi rero iyo ushitse, abisirayeli cyangwa abayuda barava mu ngo zabo bagaheza bakaduga i Yerusalemu, hanyuma bagaheza bagashinga insago, bagaca ibiti cyangwa amashami y'ibiti, bakubaka utuzu, hanyuma rero bakatumaramo iminsi 7. Cabibaza rero inzu yubakishijwe amashami y'ibiti imaze iminsi 7, mwumva ayo mashami cyangwa ayo mababi yaba yaragize yaruma. Yumye rero izuba mu gihe cyaryo ryabasangayo, mugabo bategerezwa kugumako kuko wari umunsi mukuru ubibutsa ingene Imana yabatabaye ikabasubiza mu gihugu cy'isezerano. Inyuma rero y'iyo minsi 7, ku munsi ugira 8 haca haba rero ikoraniro rikomeye ryo guhurira hamwe, masengesho akomeye. Muri icyo gihe rero umuherezi mukuru yaca ategereza gukora umugigwa wo kwakira amazi, hanyuma rero ayo mazi akayacucagira ku gicaniro. Babantu rero bamaze iminsi ishika kuri 8 bari aho muri ako karere, izuba iki, hari igihe wasanga banyotewe. Babona rero ayo mazi y'uwo muherezi, umuntu wese akumva yuko umenga yari kuba yagwiriye, ntabe ayo gucucagirwa ku gicaniro gusa, ariko haboneke nayo kugira kunywa. Naho rero baraho bagiye bumva Yesu asemerera. Amen. Naho yaciye avuga ngo ufise inyota nazi kuri jewe anywe. Amen. Niryo jambo rero tugomba kuvugana ko rivuga ngo kugira inyota. Inyota ni kimwe mu bihe bishika ku muntu bigatuma ubwa mbere agomba, kabiri arondera, gatatu yiyumvira icokorwa, kane yifuza icomumara iyo nyota, gatanu afise gukora igikorwa ciza canke kibi mu ntumbero yo kurondera guheza iyo nyota yumva. Turiko turajana kandi inyota irababaza. Inyota ku mwana w'umuntu tuyishire ubwa mbere mu buryo bubiri. Hari inyota yo mu buryo bw'umubiri, wese yambaye umubiri agakenera amazi yo kunywa. N'ikiyago ca Yesu n'urya Musamariyakazi naho cahereye ku mazi yo mu buryo bwa hehe bw'umubiri. Iyibaho iyo nta birebire tuza kuyivuga ko, ariko kandi hari n'inyota yo mu buryo bw'impemu. Mu buryo bw'impemu, inyota rero yo mu buryo bw'impemu niyo duhava tuvugana ko gatoya. Kandi inyota
afitiye inyota, ku bafise amaso akibona, iyo umuvyeyi w'ungenzi amara amezi mu mbanyi yiwe hariyo umwana atabona, turiko turajana niyo agiye kwa muganga bakagerageza gukoresha ivyuma bicejwe igikorwa cyo kumurika mu nda, barashobora kumwereka ivyo ico cuma cashoboye gushikako mu kubona, kandi uko kubona ntigushobora kumumara inyota yo kuzobonesha amaso neza neza y'umubiri wiwe ikibondo kiri mu nda yiwe, agumana iyo nyota. Turiko turajana niyo rero nayo ni inyota itari inyota y'amazi, mugabo inyota y'ikindi kintu umuntu agomba. Mvuze ivyo kugira ngo ushobore gutahura inyota niko ndavuga. Inyota yo mu buryo bw'impemu, usomye mu gitabo cya Zaburi igice cya 42 kuri urya murongo wa 2 havuga ngo umutima wanje ugirira inyota Imana. Imana iyo ni inyota yo mu buryo bw'impemu, umuntu muri we akumva ko Imana ayifitiye iki? Inyota. Abaje hamwe ngoro y'Imana, Yesu abaheza, mwagiriye inyota Imana kandi muyibone. Usomye kandi mu gitabo cya Mose mu gice cy'umunani ku murongo wa 11 havuga ngo iminsi izoza niko Uhoraho agize ngo ahazoteza inzara, ngo iyo nzara ntizoba ari iy'ibyo kurya, kandi ngo n'inyota ntizoba ari iy'amazi, ngo ariko bizoba ari iby'ijambo ry'Imana. Iyo nayo ni inyota y'ijambo ry'Imana. Tugirire Imana inyota, kandi n'ijambo ry'Imana twongere turigirire iki? Inyota. Ushishikaye gusoma Matayo igice cya 5 ku murongo wa 6 naho havuga ngo hahirwa abafise inzara n'inyota vyo kugororoka. Iyo nayo ni inzara yo kugororoka n'inyota yo kugororoka. Iyo nyota rero yo mu buryo bw'impemu ndasabye ngo yongere igwire muri twebwe. Iyo igwire umuntu yongera asubire yumve inyota yo gusubira kumva yuko Imana yoyigirira inyota, n'ijambo ry'Imana yongera asubira rigirira inyota, arigirira inyota, kandi twongere dusubire tugirire inyota kugororoka, biduha kwirinda gucumura. Mana nishimwe cyane, iyo nyota isubire itubemo. Inyota, hari inyota iragira hiva, inyota iragira hiva. Hari inyota iva imbere mu muntu, niyo twariko turanavugako iva imbere mu muntu. Iterwa ni
yitunganije. Ibyo bigatuma habaho inyota yaba iy'amazi canke n'ikindi kintu cyose kuko twagutse. Ariko nagomba mvuge ku yindi nyota itava imbere mu muntu mugabo iva ku byo hanze, ugasanga umuntu muri we ariko aragira inyota mugabo ayitewe n'ibyo hanze. Umviriza, ibyiza umuntu abona, ibyo umuntu agenda arabona ugasanga muri we biriko biratuma agira inyota, n'ibibi umuntu ashobora kuba ariko arabona nabyo nyine ugasanga bituma muri we habaho inyota y'ibyo. Iyo nayo ni inyota. Hakongera rero hakabaho n'inyota y'ibiri ku isi mu buzima bwa misi yose. Ibyo nabyo ni ibintu usomye muri iki gitabo cy'ubutumwa bw'isi bwanditswe na Yohana mu gice cya 5 uzohasanga inkuru y'ikidengeri cy'Ibetesida. Ikidengeri cy'Ibetesida, ico kidengeri cyaraho, kandi Bibiliya itubwira ngo rimwe rimwe hari amazi yahora azikuruka, ngo aho hantu hari amabaraza 5 y'abantu bari baharyamye barindiriye ko amazi agira zikuruka. Azikuruka y'amazi, ni ukuvuga indwara yabiri muri uyo muntu yatuma umuntu acagira inyota yo kuja kuri ico kidengeri kugira ngo ashobore kuronka inyishu y'indwara yarwaye. Iyo nyota rero wayisanga mu bafise ibibazo byo mu buryo bw'umubiri bakeneye inyishu ivuye muri ayo mazi yarayo mu buryo bw'umubiri. Kandi yahora afasha bamwe, ariko icyo ngomba kuvuga, ndakunda Yesu. Amen. Umunsi rero ahaza nka kumwe yashika i Samariya, nka kumwe ku munsi w'isago yashika i Yerusalemu, no kuri ico kidengeri naho nyene Yesu arahashika. Haleluya. Ahasanga abantu baharyamye benshi cyane bafise inyota yo kugomba gukira biciye muri ayo mazi. Niho rero yahasanga umwe mu bari bahagwariye, aramubaza ati none uragomba gukira? Nawe aramwishyura ngo ntawo kumfasha kugira ngo amazi azikurutse nshobore guhabwa uko gukira. Yesu acaramubwira ngo umvirize, ibyayo mazi yo mu buryo bw'umubiri bireke, ko naserutse. Amen. Ntusubire kugira inyota y'ayo mazi, ntusubire kugira inyota y'icyo kidengeri. Haguruka. Amen. Ikorere inderuzo yawe ugire
waragwaye. Umviriza, ico we yararindiriye kwari uko amazi agira ziruka hanyuma kururukiramo, kandi bishoboka nuko yari gushobora kuvuga ati oya, ivyo mbariye ntavyo nkora, jewe ngomba mube ndindiriye amazi. Turiko turajana. Hari ijambo Yesu yabwiye umwe muri bashiki ba Lazaro, yamubwiye ngo niwizera urabona itangaza. Haleluya. Ico usanga gusa wizere, hari ico Yesu agira akora. Wizere wumve neza aho hantu. Hari uko byari bimaze iminsi ibiri, hari nuko bisanzwe bikorwa. Mugabo uyu munsi Yesu agomba abikore uko utamenyereye, mugabo abikore uko we ashoboye. Umviriza, kura ivyiyumviro uko ubibona, kandi uko wari umaze iminsi ubibona byakuruhishe. Mugabo Yesu agomba guca mu yindi nzira, inyota ihere. Waragwaye aca bikora nk'uko Yesu amubwiye, ngo aca yikorera interuzo yiwe, aca aragenda. None ntakize. Amen. Kandi akize atarinze guca muri amazi yo mu buryo bw'umubiri, ubikure mu buryo bw'umubiri. Igituma imaze iminsi bikuruhije bikuremereye, wagumye mu mubiri mugabo ko waje aha, icatumye Yesu araha, icatumye Yesu aca i Samariya kwari kugira ngo ujya mugora atabara. Nababwiye ndi igitigiri c'abagabo yarageze ko cagarukira aho nyene, hari bigiye kugarukira aho nyene. Uvyizeye unamika amaso, uvyizeye unamika amaso. Ibyaha wari umazemwo imisi, inyota yavyo igomba igarukira hanyene, igomba igarukira hanyene, igomba. Kandi byari bikuruhije, byari bikuruhije, warurushe, wabuze n'umugozi, wabuze gusa n'ingene woshobora kwiyahura. Igomba igarukira hanyene. Nico cyatumye no munsi uraha mu rusengero, ingo Yesu yaciye mu nzira yatinywa n'abo bari kumwe, kanatsinda yaranaciye urubanza n'uyo mugore. Ariko icyatumye uraha ni ukugira ngo bigarukire aho nyine. Ingo Yesu agutabara, uzane vyose. Wa mugore ngo acasubira mu gisagara, abwira abo mu gisagara ati ngo ndabereka umuntu yambwiye ivyo ntari namubwiye, nari nabinyegeje. Wature, 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 wature. Maze imisi urushe, maze imisi ubabaye, umutima wawe huzuye intuntu n'amarira n'amaganya n'uburuhe, kandi
wiremareme mugabo ugomba uronke uhumurizwa bigiye kugarukira hanyene iyo nyota ihere ukorera Imana ushishikare inzira y'umusaraba umva ko ari amahoro mu bugingo bwawe. Tugiye gusenga Imana mwishikane Imana uti ndaje Yesu uko ndi kose. Kozi Imana Paseri Niyongabo Nestor bashire amaboko y'Imana basenge. Mwami Yesu Kristo, turagushimiye ko ari we mwami w'amahoro. Mu izina ryawe ryera turasengeye aba bantu, turabasengeye uko bazanye ibibaruhije. Ni wewe Yesu wavuze ngo nimuze kuri jewe abarushe n'abaremerewe n'abaruhuwe. Mwami baje kuri wewe ko ari ufise ingata iwahutse. Niwe ushobora kuvuga ijambo mu mitima yabo ngo genda amahoro. Niwe ushobora kuvugira ijambo ngo genda ibyaha byawe birahariwe. Aba bantu bose bapfukamye imbere yawe Yesu wababonye, bagihaguruka wari wamaze kubabona. Nico bituma Yesu bakugomba kubamara inyota y'ibyaha bari bamazemo iminsi. Baragomba Yesu kubagenderera kuri uyu murango, baragomba Yesu kuvugana nabo, baragomba Mwami kubaturiye imitwaro, baragomba Yesu kubaremurura imitwaro yari baremeye, baragomba Yesu gusubira kunga ubumwe nawe, baragomba Mwami kugiranira imigenderanire n'ijuru, baragomba Yesu kubona za mbizi z'amazi zitemba muri bo. Muhemu yera asubira dudubize mu mitima yabo mu izina rya Yesu Kristo. Wirukane mu mitima yabo ibyabatandukanye nawe Yesu. Iki ni igikorwa cawe Mwami, kandi natwe turizeye kubahariye. Urakoze Yesu kubagiriye imbabazi, urakoze ko amaraso yawe batwikiriye. Mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Wogeshwe na Yesu watunganijwe n'amaraso arahora kuhagirira amaraso Isago icyatumye avuga rirya jambo usomye hepfo havuga ngo yabivuga ku bwamwe mu yera yagira ngo azatangwe. Imana ibahemwe mu yera. Uyo aturimo inyota y'iby'isi irahera, wongere wumve kuzura mwe mu yera, kuzura mwe mu yera.
ico uza kumva hari ico agikeneye ko araza guhagarara. Iryo ntitworirengana kandi rirakomeye cyane. Mpwemu Yera atumara inyota y'iby'isi. Duce dusengera n'umuntu yumva ko hari umutwaro afise w'indwara. Icyatumye Yesu ashika kuri kijya kidengeri cy'Ibetesida, hari abantu bari banyotewe gukira. Hari umuntu anyotewe gutabarwa mu buryo bw'umubiri, arushe, yumva anyotewe gukira. Ntawe urinda kubikwingingira, uriyumva. Yesu akweza ngiye ukire mu izina rya Yesu. Haleluya. Uronka inyishu y'iyo ndwara. Mana Data wa twese byagiye mu ijuru, wewe nyene warungitse umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo. Jambo ryawe rivuga ngo ntiyumvira ko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumira. Muri ya misi mikuru yashitse Yerusalemu, ajanywe n'ibanga ryo kubohora ku kidengeri. Hari warahamaze iminsi ahafitiye ikibazo. Abana bawe baje, bari gushobora kuba barahandi, ariko baraha. Nawe uri hano, Mesiya mwiza. Wa mugore yumva yokora ku buyonga bw'impuzu yawe, ntiyashobora kuronka ingene ashobora kugushikira ngo yigaragaze, ariko akwega impuzu. Urumva ingene uku kwizera kw'abana bawe Mana kuriko kurahamagara. Rabbi, mwigisha, ewe Mesiya, kiza, tabara. Userutse muri ca gisagara c'Abageraseni, wari yarinjiwemwo n'imwemu mbi, maze iminsi iruboheye muri ayo masenga, rushe. N'abene babo bari bararushe, minyororo yarayicagagura, bakabona basanga iyo bari. Yesu ucayo kugira ngo utabare uyo muntu yararushe. Yesu tabara. Nk'emu mbigo zikubonye zirataka, sohoka. Wa mpemu mbiwe mu izina rya Yesu Kristo, genda. Wa ndwara ceceka. Amen. Mpemu Yera genda. Ongera ube muri ubu bugingo bukurondeye. Iyi mibindi wongera usubire usukemo amavuta. Mavuta ni izina rya Yesu Kristo yongera asubira asukwe muri
mana abera bawe barushizeho kugaragara nk'amatara mw'isi. Urakoze, byose tubisabye tubyizeye mu izina ryawe gira Yesu Kristo.